Kaze mu kiganiro umutekano ni ikiganiro mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Kubaka igihugu catwibarutse ganira abagenzi mbona ibintu bitereye iteye ibitwiga mu kubaka Uburundi, tubane nka bonse rimwe, tubane nk'imisumbarema. Iki gihugu cyacu iyo nzu yacu gikunde tucyubahirize, natwe tuzoba twiyubahirije. Gikunde tucyubahirize, natwe tuzoba twiyubahirije. Kubaka igihugu kavukire haragezaho, kubaka igihugu cyatwibarutse haragezaho, kubaka igihugu kavukire haragezaho, kubaka igihugu cyatwibarutse. Muze tucubake kuko igizi cyukora ku gihugu cawe n'amateka. Mu kiganiro umutekano cuno musi tuja kurabira hamwe ukuntu ibitaro bikuru vy'igipolisi vyitunganije, uko abakozi bavyo bakira ababitura, eka mbere turanaraba ibikorwa bikuru bikorerwa abagwaye baza kwitura ivyo bitaro vy'igipolisi. Umuyobozi mukuru w'ibitaro vy'igipolisi aratubwira impamvu nyamukuru yatumye ibitaro vy'igipolisi bivuka, igihe vyavukiye, uko ibisata bitandukanye vyagiye biravuka, eka mbere aratubwira n'ibikorwa bimwe bikorerwa mu ivyo bisata nuko vyagiye birakura. Ibitaro mu kuvuka vyameze nka kurya ko umuntu avuka, urazi umuntu ubanza kumutwara inda. Rero ibi bitaro vyavutse kubera hariho ikibazo, hariho abapolisi baje gushirwa hamwe batandukanye, hanyuma tubona hari ingwara nyinshi cyane, hanyuma bidushira ku mutima ko kwiyumvira bino bitaro rero byatanguye kubera ikibazo cy'abapolisi batari bafite aho bivuza, bagenda kwivuza za hôpital militaire, bakagenda muri Rwakarede, bakagenda ahatandukanye. Mu nyuma rero ico cyumviro kiraboneka yuko hakwiye kugira ibitaro by'igipolisi kubera n'abantu barenga ibihumbi 10 na bingahe bakwiye kugira structure ibafasha. Ivyo ibitaro byaciye bitangura itariki 25 z'ukwezi kwa kane mu 2015, niho umugwayi wa mbere yinjira ngaha muri bino bitaro by'igipolisi. Rero kuva ico gihe byaciye biza birakura, aho ikintu cyitwa croissance normale, ukuvuga gukura buhoro buhoro, kuko ikintu gikuze buhoro buhoro nico gishika kure. Haciye haja ama service. Ubwa mbere hari hatanguye ijya urgence yo kwakira abakomeretse, kuko mu gutangura hatanguye nyene abo baje bakomeretse baje bari mu myigaragambyo nyene, mu myiyerekano. Umunsi wa mbere itangura muri 2015 niwo mugwayi wa mbere yinjira ngaha. Haciye hatangura iyo service ya urgence n'abakozi bakeyi, hagiye haraduga ama service, bica haje haduga n'abakozi, birabandanya. Ubu yaciye imyaka 10, ubu turafise ibintu bitari bikeyi twoshobora kubadondera bimaze gukorekera n'ibikorwa byinshi. Nagomba ndababwire ama service tuvuge dufise ngaha ni menshi cyane, ziko zirakwira gose, kandi ku buryo tubona dukora ibitari bike. Hariho service ya triage, baje abantu baje bataremvye cyane bashikiramwo, hakaba hariho abantu bace babakira, ngira ngo muraza kuhashika hariya hepfo, bakaca babakira. Bahejeje kubakira bakaca bakubwira ati wowe tumbera muri pediatrie, wowe tumbera muri medicine interne, wowe tumbera ku generaliste, wowe tumbera ku specialiste. Iyo service ya triage irakomeye cyane kandi ikwiye kuba niko tuyikoreramwo. Hariho service ya urgence hajya bakirira indembe hagabuyemo kubiri. Hariho indembe zigwaye ingwara zitaboneka z'indani, hakaba n'indembe zaje zikomeretse. Tubashikiriza muri iyo urgence chirurgicale, aho twakira abakomeretse, kandi turafise umugwi w'abaganga ubikora neza cyane. Bahaguruka umugwayi yagishika bagashika bamwakira, tukabigira neza cyane uko dushobojwe. Hakaba n'igisata kijanye na urgence medicale, n'ahantu twakirira abagwayi bajya baje baremvye, mugabo bagwaye nka malaria canke bagwaye nka diabete canke bagwaye amafyigo canke bagwaye iki. Iyo urgence rero tubakira gose, tukamera nyene twashishaho equipe iri discipline, iri motive, bagahita kubakira bakaca babajana kubaheza ivyumba. Iyindi service no kugira zihari ubuye, service ya pharmacy
farumasi dufise imiti itari mikeyi. Farumasi ifasha umupolisi, igafasha umugore wiwe, igafasha n'umwana wiwe, igafasha n'abandi bene gihugu n'abandi bavuye ahandi hose bakeneye gutora imiti ngaha aye. Tugafata tugakorana na mituwele n'abandi bakoresha 100%. Mugabo farumasi rero turagerageza kandi tukarondera imiti uko uburyo bwose bidushoboreye, kandi hariho ugushima ku bantu batora imiti ngaha, kubera uvuye umuntu ukamubwira icyo agwaye hanyuma ntushumuha umuti byocume bitameze neza. Hariho farumasi rero dogro ahantu ibiri myinshi, akaba na farumasi ya dispensation nk'abaje abantu bari mu bitaro, tukagira na farumasi vente baje abantu baza kugura imiti n'abayihabwa b'abapolisi bose bikaca iyo farumasi ipanze gutyo nyene. Indi service nababwira ikomeye d'office ni service ya laboratoire. Laboratoire ni gisata cyo gupima baje abantu bagwaye amadiabete, baje abantu bagwaye malaria, baje abantu bagwaye amantuzeye bose pima mu gitondo bakaca batora resultat après midi. Turondera ama reactif akenewe zo muri hematologie, zo muri biochimie, zo muri inde, baca usanga bimeze neza, tukagikora ku munsi après midi usanga baje gutora ama resultat ari benshi. Nico gituma après midi haba hari igikorwa kininiya cyo gutanga ama resultat no guca bayajana ku muganga kugira ngo acamwandikira imiti. Ndashobora kubabwira indi service yitwa medicine interne, ni hajya ahantu bakirira abantu bagwaye nyene za malaria, bajya bafite ama hypertension, bajya bafite ingwara zitandukanye. Iyo service nayo ifise abakozi ikakira n'abagwayi, bakagira amaturu medicale mu gitondo, bahejeje bakabona ko umuntu ageze gutaha bakamutahana, kandi turabona ko abantu bavuye ngaha bivujije bashima. Turavye ingene abantu bahurumbira i hôpital, natwe bisigaye bidutangaza, igihe twakira abantu amajana ku munsi, ukabona ko ari ikintu gifasha abantu by'ukuri. Iyo service ya medicine interne rero iri mu zatanguye ubwa mbere kandi iriko irakora neza. Turafise n'indi gisata cha service ya hemodialyse. Abantu barashobora kugwara amafyigo bivuye ku mvo zitandukanye. Amafyigo ni ikintu gikomeye cyane rwose. Birashobora kuva kuri malaria yavuye itevye, umuntu yaje kwivuza yaretse gushira umusegetera ku gitanda, agaca agwara malaria, agaca kwivuza atevye, badusanga yagwaye amafyigo. Niba abantu usanga bafite mu maso, afite no ku birenge, no ku mwanda mutoyi bidakunda kwaja. Turafise igisata rero cyo muri hôpital kivura mwe nabo bantu bagwaye amafyigo. Turafise abaganga babinonosoye, turafise n'ibikoresho amapare yashika 3 yo kubacisha mu cuma kugira ngo amaraso bayayungurure kugira babikora umuntu agaca abandanya baho. Kurabona nta muntu azokwamaho, mugabo twebwe dufise no kugira ngo ubuzima bw'umuntu bwegera imbere nabo turabafasha. Ukabona ko bamaze iminsi baza kugira ama séance hanyuma bayisubirira inyuma. Turagerageza kandi tukarondera imiti uko uburyo bwose bidushoboreye, kandi hariho ugushima ku bantu batora imiti ngaha, kubera uvuye umuntu ukamubwira icyo agwaye hanyuma ntushumuha umuti byocume bitameze neza. Turafise n'igisata cyitwa cha imagerie médicale. Imagerie médicale ngomba kubabwira ni ibintu byo kumurika umuntu muri yamvo yo kugira gute umenye ikintu umuntu agwaye. Nico gituma dufise amaradiyo. Iyo radio kandi yakira abantu benshi ku munsi. Dufise n'abaganga bamba bahagaze iminsi yose barindiriye abagwayi. Hanyuma turafise ikintu cyitwa ecography. Ecography ni hahandi bamurika mu nda, canke bakamurika mu ivi, canke bakamurika hehe, urumva kugira ngo tumenye neza ati mbega umuntu ababara gutyaye agwaye hehe. Naza ecography ziraba abavyeyi bibungenze kugira ubone umwana mu nda ingena ameze. Nizo ecography turabizifise ngaha, zigatuma abavyeyi baje kutwitura dushobora kubafasha, akagenda afise amakuru. Tugire muri ibyo byo gupima nyene byantuze, turafise ikintu cyitwa endoscopy iri moderne, aho dushobora gupima baje abantu bagwaye ama estoma. Turafise icyuma kiri moderne turonse vuba gifasha abantu kwipimisha baje abantu bakunda kuvuga ngo ndababara ngaha, ngo haje saa 5 inzara itanguye kumufata akaza ngo ndiko ndaribwa, canke mwijoro hajyanye umuntu atanguye kugira inzara. Twarase ico cyuma rero endoscope moderne idufasha gupima, ugacuhereza amakuru meza umugwayi ati uyu muntu agwaye iki kandi umuti uzofata n'uyu. Ico gikoresho rero kiradufashije cyane. Turafise n'ikindi gikoresho cyitwa coloscope. Coloscope ni igikoresho gishasha twaronse gikomeye, na endoscope ipima ivuye ngaho imanuka, ariko coloscope nayo ipima hepfo
bajya abantu bagwaye ma intestin no kumaruka hepfo gaca gica hepfo gipima hanyuma umuntu ngo cumuha amakuru uti wewe naho uri kurababara gutya ugwaye ngaha naha ayo makuru arakiza gusumba imiti uje umugwayi yamenye icyo agwaye biba byiza cyane. Turafise n'ikindi gikoresho gikomeye cyitwa amplificateur de brillance kigezweho twaronse muri no misi heze kiriko kiradufasha cyane bajye abantu bavunitse amaguru bajye abantu bakeneye ama operation ni kuvuga bakopera uri kurabira abagukya nyene wonyene ukabaza nibibazo ukavuga ati none ako kantu uri kuragira nakaye ni kuvuga umugwayi aguma aronka amakuru ku mwanya hanyuma hari kaba nindi service ya dentisterie cyangwa stomatology ni igikoresho ni service irimwe abaganga twateguye tukagira n'igikoresho kigezweho cyo kuvura amenyo. Urabona abantu benshi bakunda kuja kwivuza baraye bataryamye iryinyo. Nicyo gituma dutera intege abantu bazi ko bafise ikibazo c'amenyo n'abatarabumva babara bashobora kuza kwipimisha. Dufise n'abaganga babinonosoye akuvura neza akakugira suivi akagushiramwo ibikenewe byose. Iyo service ya dentisterie ikora neza kandi turafise abaganga babiri babinonosoye bavyumva badahitishamo. Iyo service ya dentisterie n'indi service dufise meze neza. Turafise na service ya bloc opératoire. Bloc igabuyemo kubiri, bloc yo muri chirurgie na bloc yo muri gynecologie. Turagada na bloc opératoire yo muri chirurgie. Nyamwe bopera amaguru yavunitse cyangwa amaboko yavunitse cyangwa ibyo bihimba byo mu nda bikeneye ijya chirurgie viscérale bakenera koopera bijya bihimba byo mu nda. Dufise abaganga bakerebutse bari dynamique babikora neza cyane. Turafise n'indi service nshasha ijanye no kugurura umutwe be n'igiti cy'umugongo. Turamaze kuronka turamaze koopera nk'abagwayi bashika bangahe muri nondwi. Twarose umuhinga yaje avuye kwiga hanze w'umurundi yavuze ati jewe ubu bwenge menye sinzobutwara mu bazungu ndabuzanye mu Burundi. Ubu rero muri nondwi twaratanguye ubu rero yaramaze koopera umuntu wa mbere ni kuvuga ari ubuhinga bushasha gukopera umuntu mu mutwe bajye abantu bafite ibivyimba mu mutwe. Turakora igikorwa cyo kugurura mu bwonko hanyuma tukogurura no mu giti cy'umugongo kandi nishimira idasanzwe. Ni ibintu abantu baraje kwivuza muri Inde canke muri Kenya canke za hehe mu ubuye ashitse ngaha kuri hopitali y'igipolisi baje usanga iyo service urayimukoreye kandi ku mafaranga makeyi uko mpaye nayo umuntu akoresha agiye kwivuza hanze. Turafasha nijya service ya pediatri gisata shakira abana. Urabona hagihe umuvyeyi ahejeje kwibaruka kajya kana gatoyi gace gashaka kuja muri Rea bebe cyane neonatology. Ibyo bisata byose turabifise kandi hari nabaje muri hospitalisation bacu usanga umuntu turagirageje ko dushobora kose kwakira abo bavyeyi n'abana babo bikagenda neza uko dushobojwe. Rero turamaze kwakira abapolisi benshi cyane n'abafasoni babo n'abana babo, turakira n'abasirikare, turakira n'abandi bene gihugu cyane baba muri kano karere. Urabona abantu baba mu Gatumba, abantu baba mu Buterere, abantu baba ngaha za Mutakura, abantu baba ngaha za Ngagara, abantu baba ngaha haza ku ruhande rwo muri Asiatique, nibo bantu benshi bakunda kuza kwivuza ngaha. Turafite na partenariat n'ama assurance menshi arungika abakozi babo ngaha bakaza kwivuza. Icegera c'urongoye igisata abaje kwivuza bataremvye bakirirwamwo aratubwira urukurikirane guko umurwayi yituye ibitaro yakirwa kuva cinjira nuko bamwandika mu mashine eka mbere naho bamurungika iyo bahejeje kumwakira. Iyi service yakira abagwaye harudiretarifu uko baza ukurikirane uko baje batonze. Mu gatondo dutangura ico bita seance. Akanama ko kubanza tukababwira uburyo baza kukurikirana ingene baje naho batonda n'ubakira ubwa mbere. Bakije batondeka utunimero mu mitore yabo aho. Ubugira kabiri baheza kwakirwa n'ujya bacabahereza inimero bacabaja kuri mituweli. Bagiye kuri mituweli baca batora amanima manuza amabo ajya amabo de fourniture bahabwa na mituweli ziva muri service ya mutuality. Bavuyeyo baca bakirwa n'uyu ari kuri akeye. Uyu umuganga ari karabakira ari uyu bwa mbere nk'akarorero ahejeje baca bagenda baca batonda aha ku muntu uzeye kwidirisha. Cyane tujejwe amamashini cyo tubabashira mu mashini. Tubashize mu mashini n'urukurikirane kw'ingene aba docteur babaje
bari ku maliste bakora uwo munsi egari kari orere yabo orere nayo imanitse iyo orere tuyisunga chaque docteur aza kuba ari muri service ari kumujije ko ari muri service ya médecin généraliste cardiographe umucardiologue canke amayeko akurikirana canke amaradio canke laboratoire canke umudokiteri wari we wese aza kuba ari kuri programme y'umusa aniwe aza kuba aza kuja kumuja ku dogiteri aricyo tumurundi urangoye igisata kijejwe gupima ingwara aratubwira ibipimo basanzwe bakora n'umwanya ibipimo bimara kugira ngo batange inyishu eka mbere aratubwira n'impamvu ibipimo bakora vyihuta. Service laboratoire ngaha turafise ivyuma bitari bike kandi dukora n'ama examen menshi gose. Rero novuga ko dukora ama examen muraza kunahura rimwe mu Kirundi usanga bigiza kugorana ariko ayo ama examen duita examen hematologique turakora énumération formulaire sanguine VS n'ama test d'hémostase turakora les examens biochimiques zo ni nyinshi cyane harimo pima amafyigo ziraba igitigu ziraba pancreas n'ibindi ibimba igihimba cyose kirafise na examen bijana kugira dupime turangene bimeze turakora kandi ama examen les examens parasitologiques turakora les examens bactériologiques séro-immunologiques rero ku bijanye n'ivyuma turafise ivyuma byinshi nuva ko laboratoire yacu iri ku rwego rumwe n'andi ma laboratoire ya hôpitaux nationaux cyo kimwe za Roi-Carré za Prince Regent rero kuva aho turonke icuma cyitwa automate de biochimie cyaratumye tunyarutsa inyishu gose kubyo twebwe ngaha iwacu laboratoire twari haye intumbero ko inyishu tuzitanga uwo munsi nyene mugwe yaje kwivuza arara aronse inyishu mbere washaka avant 14h30 inyishu nka zose tuba tuzihejeje kuzitanga icuma rero cyo automate de biochimie cyo gikora ama test majana 2 kwisa mbako cyadufashije cyane gutuma inyishu ziboneka n'ingoga twobamenyesha ko laboratoire yacu ifise ivyuma bikwiye kandi bikora neza. Urongoye igisata kijejwe gutanga imiti aratubwira abahabwa imiti ivyo babasaba. Imiti turagerageza abagwayi bivuza mu mavuriro atandukanye bakatuzanira amabo. Imiti tuba dufise ngaha turayibahereza, iyo tudafise nayo tuca tubafasha kuyirondera, ibonetse tukayibashikiriza. Ababitura turabasaba impapuro, turabasaba karangamuntu, turasaba attestation de service ku mupolisi akiri en fonction, attestation de service rendu ku mukukuruke. Mu gusozera ikiganiro umutekano cuno munsi umuyobozi mukuru w'ibitaro vy'igipolisi aratubwira abahinga bakuru bamwe twita babitumwa ko bari muri ivyo bitaro impamvu abagwayi bava hirya no hino bahurumbira ivyo bitaro ikaratubwira n'ibisata vyatanguranye n'ivyo bitaro vy'igipolisi n'abavuzi bari muri ivyo bisata atibagiye kutubwira abakozi ivyo bitaro bifise uno munsi uko bangana. Dufise ngahaye nk'uwo muneroshije umuntu yogurura umutwe akugurura n'umugongo kongera kawuteranya iyo ni specialty dasanzwe. Turafise abashirije orthopediste nukuvuga babashirije bari specialize ku bintu vy'amagufa yumvise ahantu hari igufa ryavunitse acavyuka nico kizokubwira donc hakaba n'abandi abagynecologue bafasha abavyeyi cyane cyane abo nibo dufise hakaba n'ubundi anesthesie yagize anesthesie reanimation adufasha cyane bijya bintu byo gusinziriza no kuvyura. Hanyuma n'abahinga bagira endoscopy bijya endoscopy bajya gupima kumurika mu no kumurika epfo niwo muhinga turamufise cyane cyane abo nibo turiko turabona dufise ubuye n'abahinga bavura amaso turafise abahinga bavura amaso babiri byukuri abantu benshi bama batonze hajya kandi turiyanja bose bagenda bavuwa amaso n'indi service ya ophthalmology. Hanyuma
n'abarya bavura amenyo ugasanga arakuvuye usigaye uri comfortable mu kanwa. Hariho amaserivisi atandukanye kugira ngo bigende neza. Tugomba kugira professionalism kugira ngo hopitali y'igipolisi ibe ibitaro abantu bahurumbira, n'abava Igitega bahaze, n'abava mu Rumonge bavuga bati ngiye hariya, n'abava mu Kirundo bamanuke, uko umugwayi yumvise ahantu hari ubuvuzi bwiza cyane cyane kwakirwa neza, arava no mu kindi gihugu akaza. Tugomba kwiranda professionnel mu buryo bwo gutanga les services de qualité, na professionnel mu buryo bwo kugira abaganga bafise capacité, na professionnel en matière d'administration des soins de qualité. Byukuri twatanguye na service ya urgence naga service ka pharmacie gatoya hari muri 2015. Iyo service ya urgence hari mu nk'aba infirmier babiri kugira ngo n'umuganga umwe. Mugabo uko twagiye duteza imbere service igiye ko ikizana n'abantu, service igiye ko ikizana n'abantu, ku buryo ubuye turi ku bakozi bashika 300 dushizemo abakozi basanzwe dufite imico ibiri y'abakozi. Turafise abakozi b'abapolisi b'abaganga, abapolisi b'abaganga bagabuye, hariho abofisier, akaba abasous-officier, akaba n'abajya ba agent aba brancardier. Turafise abapolisi bashika ku 90 azi kuvura, bakora ibikorwa byo kuvura, bari muri bloke, bari muri anesthesie ya service ntari nababwiye, babinonosoye za INSP n'ahandi bariho. Rero turafise abapolisi badufasha ico gikorwa bashika 90. Hanyuma tukagira n'abasivile kubera harimo ubuhinga tudafise, cyo twikora ku basivile bari hanze. Muri abo bakozi bose harimo abakozi ba permanent, akaba n'abandi baza kudufasha ku munsi nyene bajya bita abavacataire. Rero turafise abakozi batari bakeyi kandi by'ukuri igikorwa kikigenda neza, turashima. Aha ni ikiganiro umutekano cuno munsi kirangiriye, naho ubutaha. Inzire dusamare ngo twisinge basinda bibazwa, fatane mu nda tugikorere nka buhambere. Mama banama rimwe mutuno n'utundi mu gukorera hamwe yo kuva kera narindi. Nawagirira mu maguru nk'agaca ikada imwe abo bantu mwumva bari intwari pe. Aragezaho bakigihugu kavukire, aragezaho bakigihugu cyatwibarutse, aragezaho bakigihugu kavukire, aragezaho ndimikaburi binkaririmba bagaza. Sokuru nawe yubatse ntari ubushatsi, yari umugabo w'abagabo, Imana ibahangaze.